oya twabana nyine aho hantu ndetse afata ku acaragenda sabasa kumana ukundi maze kubitura abashinzwe n'abakamurondera acaromuka. Hello everybody bakunzi ba Remesha TV, nitwa Nzeyimana ndi kuri mikro ya mbere. Ku mikro ya kabiri turafise umukenyezi ndibazaraza kwidondangura na wenyene avuga amazina yiwe. Mbo ico twobasaba muri aka kanya nuko mugira subscribe, like na comment na share kuri TV yacu, hama muce muraba ibitandukanye, inahe zitandukanye ku bantu baremwe n'Imana nabo nyene bifuza kubaho neza nka twebwe mugabo bitabakundira. Rero bisaba twebwe nyene abimana yahezagiye tugerageze kubahumuriza no kubereka yuko nabo nyene ari abantu nk'abandi. Mbo nkabanda bahaye ikaze kuri Remesha TV, nitwa Nzeyimana. Madam namahoro. Namahoro cyane. Murakomeye? Tashima Imana. Mwoba mwitwa bande? Nitwa Kwizera Pamela. Yego. Mbo ndibaza twagiye urugendo rurerure kugira tugushikire aha twoba turi hehe mu ncamake? Mu Ruziba. Mbo uyo n'umwana wawe mbona impande yawe? Yego umwana wanje. Vyiza cyane. Mbo mama je ngomba twinjire mu kibazo nyizina rimwe na rimwe. Mbo uko ndikunda kuraba biraboneka yuko utabona. Mbega dushaka tumenye ubwo bugwayi wavukanye nabwo canke bwaje wamaze kuvuka bimeze gute? Ubugwayi bwafashe nkutse. Bwafashe muri 2011 mu kwezi kwa 11 itariki 15 z'ukwezi kwa 11. Vyagenze gute none igihe vyatanguye? Jewe natanguye ndagwara, maze kugwara ndaja ku baganga nibazana amaso, hama maze kugwara cyane hageze ahantu basengera, basengera nyine mpera ndemba, hama nyuma rero ndavamo ndahuma, maze kuhuma bambe batusendera havuyemo inzoka mu maso. Havuyemo inzoka? My God. Nyuma bamaze kusendera dushore rirabona. Ijya hehe? Ku buryo canke ku bamfu? Hatanguye habonere. Muga mu nyuma natone dushora subira rahoma. Aho inzoka yari yamaze yamaze kuvamo. Inzoka yavuye muri hegisho? Yavuye mu byishire. Iryo nyine ryo kukuryo. Ego. Hama maze kuguma ngaho nyuma ndahuma, maze kwenda kumata jisho candurwamo n'umunwa ariko kuko ntavuga neza. Haratata duhenye ndwara ndaremba, barambika ko napfuye. Oh my God. Baragura cercueil. Isanduku. Ego. Bamaze kugura cercueil. Hanyuma abantu baraza babyutse Gandaro, haza umukozi w'Imana avuye muri Kongo, avuga ati ntimumuhambe, aza guhembuka. Hanyuma wewe yari yamaze kubibona ko utafuye? Uyu mukozi w'Imana yari yatumwe n'Imana avuye kure muri Kongo, Imana imubwiye ko ntashobora agashaka kumpamba aza guhembuka kubera baramaze kuja kwembesha ikinogo mu Rubirizi, kuko ibyo byabaye mba mu Kamenge. Mbe uyu mupasiteri nta muntu n'umwe yamutumye ko yaje yizanye? Yaje yizanye kubera je mu muryango wabo na papa n'abanyamahanga n'abantu baje mu bafumu, abandi n'abisilamu. Kuvuga mitwe je ntibemera ibintu byo gusenga, bavyemera harimo n'abanyamahanga n'ibindi n'amasengesho. Hanyuma rero maze kuvuko bavuga ati
niyo atavyuka asubiye guhema turagukubita. Wa pastor avuga ati nukuri jewe nanje niyo atavyuka murankoresha icyo mugomba ntazobara Imana yantumwe. Hanyuma rero bacaza abandi bakuze Imana nyine mu ndibicaniro basenga bazabona ntanguye kunyagaza babona ntabwo ndavyutse ndabakura aho ntivyakunda kumvuga wamenga afise ibintu vy'ibicumu mu mihogo. Bamaze kugeraho baca bati turabona Imana kandi utabaye vy'ukuri tugabundi yatumwe n'Imana. Baca banjana ahandi masengesho nyene bacisengera nasanga n'umwigeme nayo namugaye. None kubera ko umupasiteri atabandanije amasengesho we amaze kunsendera ntabwo kunyagaza ntabereka ko ngomba gufungura. Wowe yaciye fata urugendo afata icyo Imana yantumwe nico nyene rangiye je mbasubiye mu gihugu c'iwacu. Yabanje amasengesho ntangura kuvuga rero maze kuvuga umunwa wari wagiye n'uratebana baca baza baransenda kubera kugira nje uri umuntu w'ishusho ntubanezera. Baca biruka wasa nabi muri ico gihe. Wasa nabi rwose kandi utamvuze nanda kugera uko. Oh my God. Ariko urana katavyo nivyo vyo kuvuga uko vyatanguriye ngaho nyene. Vyatanguye maze kuvuga. Pole sana. Rero mbo nashaka menye rero kijya gihe abantu bari bamaze guta icizere yuko ukiri muzima babona yuko wamaze gufa wewe warabumva canke nawe wari watakaje ubwenge? Twese nabumva. Oya tema gusa maze kumera nuko aranyagaza nabumva umenga ndamva barankura cyane numva umenga amajyana nakure mugabo ariko bari hejuru yanje ari ubwenge bwabutanguye kugaruka. Oh my God. Rero kuko cya bw'umuku banjanye ku baganga batandukanye. Abaganga barambwira yuko ntazoshobora guhumuka. Abaganga bahehe abafumu canke abaganga bo ku bitaro abadokteri? Bantangutse kwa muganga. Baganga b'abadogiteri kuri Prince Leta umudogiteri ambwira ati ntuzosubira kubona. Baranjyana ahandi amasoko ya kera kwa Benederanishe. Barambwira ati ntuzosubira kubona. Hanyuma naduze n'udutega ku bazungu bo mu dutega b'ikibuye. Barambwira amaso yawe yaramaze kononekara ntabyobona. Ndetse nyuma yaho naraduze udutega ndabuka sindageze kunjyana ku mufumu nyene aranjyana ngo agiye kumvuza. Igitega nyene? Oya ahantu bita Bubanza. Bubanza umufumu nyene yaramuri amahera yamuhise isenge. Bamaze kubona ko bitagikunze aca aratwirukana. Ndamubwiye anjyana ku wundi mufumu. Uwundi mufumu nyene avuga ati jewe ndabishoboye nza kuvura. Ariko nawe nyene cyagiye kumbabaza cyane kinini. Yambwira yuko azonjyana Ngozi kumvurizayo. Ariko bivanye n'amajambo akarambwira jambo nako menga azoba anjyanye mu yindi nzira canke kuzimuka. Ndamubwira ati ntidukunda jewe ngumeza ngana nimba ushoboye kumvura mvura hanyene udashoboye kumvura wiyerekere. Narahabaye kuri uwo mufumu iminsi itari mike. Mu nyuma haca haza abasenzi ntazo bazananye. Baraza baraturamutsa abakozi b'Imana b'abapapa. Kuko jewe hano kuri uwo mufumu nafata umwanya wo gusenga
nkasenga Imana nkabwira Imana nkura aha hantu kuko nari ndushe nari mbabaye cyane rwose nari sinzikaye hanyuma abasenzi bamaze kuza baramubwira ati Mutama turakeneye uyu muntu mudutizera abantu bagomba kumufasha tuca tumukuzanira yego acavuga ati sawa nimumutwara tumubwira maze mumuzana ati sawa maze bamaze kunjana tugeze hakurya ku gasozi nza numva batanguye gutera amakuru hasi baririmba cyane bashima Imana ko bankuye aho hantu barambwira ati wowe iyo uguma aho hantu bari kugira ikibazo cyane kuko bari ku mufumu Imana ntiyatubwiye tuzogutora n'ubundi guhera icyo gihe n'uyu munsi sinaba nkisubira kujya ku mufumu naciye niga amasengesho ko nanakora amasengesho senge uko ari yaramfise ntakunda kunganira ngo nujyane ku bafumu kandi no kunjyanayo yanjye ntabizamutse kunjya ku mudogiteri w'amaso hanyuma rero abasenze baransengera bamukangura kugaruka buke ego aho vyari vyanse nkangura no kuvuga uku kare butanakunda kumvuga bure ndashima Imana ego kunduko eko bakunzi baremesha TV ndibaza muramumva mama wacu vraiment birateye agahinda vraiment birababaje mu mutima kuri wowe ukurumviriza na jewe ndiko ndamubaza ahubwo je umenga biraza kunanira kwihangana mbo mama je nagomba menye reaction yawe uko igihe byatanguye wiyumvise gute mu mutima wariyanse warumvise nyene ko utari umuntu mu bandi byagenze gute jewe dutangura kuko ahafise abana babiri nafata nazo banzobaho gute ego bizagenda gute kubera harateze ahantu mwese ngarafise anyanka umugabo wose uranya n'umugabo yatanguye imbere y'igihe yaramvuye ko kera n'ubu ni mukiri kumwe oya ego twavanye nkibona hama ubwo bugwayi bwaje umugabo yamaze kugira mwamaze kwahukana hanyuma maze kumera uko ndabaho umuryango uranta bose sigara nturwa n'abantu akaba bangaburira bakambaza tubora umwana uvukahe ubuvuka kwande nkavuga amazina ya papa bagaca bambwira ati se wawe yaradugukorera iciza natwe kuko tumumenye tuzogufasha uburose agafa akanzanira uburose udahara agakanzanira uwo umwe mwera agiye kungaburira niwe yangaburira nagomba menye uri mu iparasera yawe canke n'umuntu yashimye nyene kugufasha avuga ati reka ndamufashe umuvandimwe ntagire yaja reka mfe kumufasha uko nyene uba hehe ni mu iparasera yawe amajambo mateze ntaho ufise mba ego kubera niyo mubi bantu ampaye indaro nawe nyene ashobora kuva mu mubiri gusa ikibazo mbega avuye mu mubiri nzoja hehe bizogenda gute gusa nkuko nagera ahantu hibanje ushobora kuba kubwira ngo nanjye nimba afise amahoro nk'abandi kubera isaha na kano kanya nta mahoro afise kuko uyu mubibi ariko arakura ariko ajya mu zabukuru urupfu n'urusezerano uyu mwanya yashaka kuntanga akarengana gusa ntafise nzoja n'ukuri ahubwo nk'abagira neza buntabariza bakandusa ahantu h'agapasera n'ubako n'abana bakandusa nk'akantu n'ubako vuga ati sindi ko ndagira hano kubera
aho nagenda hose baza banyirukana ndiko ndabahombya kandi n'ubu ndabona imbere n'inyuma umuryango wabo na mama waramvuyeko umuryango wabo na papa waramvuyeko uyu mu muryango ni umuvyeyi asigaranye wenyine abandi bose barantaye numva afise ikibazo napfuye nzoca nja hehe rero n'ukuri abanyumva bagira ico bokoze n'ukuri bafashije n'agapasera amashobora kuba bakoze. Bakunzi ba Remesha TV, birateye agahinda kubona umugore afite abana babiri ntafise uwumufasha yibereye ngaho uko nyene, kandi urabona ariko aratabariza abantu abwira abantu yuko bomufasha. Wewe mukristo aho uri hose, wowe ufise ahantu ushobora kumuhereza uyu mukenyezi, uyu mugore afite abana babiri, umugabo yaramutaye, umuryango wiwe waramutaye, yatowe n'abantu basanzwe mwibarabara, ku buntu bw'Imana baramutora n'ubu bariko baramufasha. Uravyumva neza yuko n'umufasha n'umukecuru kandi urufu ntirusezerana. Wowe ufise ubutunzi wahawe n'Imana, atakintu na kimwe watanze imbere y'Imana, muri uwo mwanya umuhamagaro w'Imana vrema ni kuri wewe. Ugira icyo ufashije kuri uyu mumama ubona imbere y'amaso yawe. Gerageza ushimira Imana kuvyo yaguhaye. Urafise amaso abiri abona, iyo ni inema idasanzwe. Urafise amaguru, Imana yaraguhezagije akazi urakora. Gerageza usubize umunezero ku mutima uyu mugore turi kumwe nawe ngaha. Urumva ko afise agahinda, gerageza urabica umufasha. Ego mama, nagomba menye rero hari akantu twaje tukuzaniye gatonya nyene kagufasha iminsi 2 canke 3. Ndibaza uratwakira uko nyene, nivyo twashobojwe n'Imana. Ndibaza ubugaruka abakumva bazoturondera kuri Remesha TV, tuzokugarukako kandi nitwamara kuronka ico tukuzaniye. Nagomba amenye rero kuvyerekeye ivyambagwa, uko wambara n'abana bawe, niyo mukecuru nyene agufasha. Kuvyambagwa jewe n'ukuri arimo ntanyumvireko, harantera kagakwembe. Ego arimo ntanyumvireko, aravuga ati tora akagapira k'umwana n'abana bambara. Hama n'uyu mubiri nawe ntaducefa ca ruguru, sovuga ngo arafise aho arima, nta hantu afise arima, nta n'useme yanikira umwumbati ku mbuga. Twebwe tugaburirwa n'Imana yo mw'ijuru, nk'iyarabugize amahoro nibaza akatugaburira, tukaza tubona azana ico dufungura. Rero ni ukuvuga yuko ku kintu c'icambagwa nambikwa n'umuntu uduze utugongwe, abanyumvira kakanzana ati nutora akagakuzu ufuke umubiri. Mbo uracafise icizere yuko umunsi umwe uzobona kubw'ubushobozi bw'Imana? Ndafise ivyizere rwose, kuko ndabona imyaka ishize ni myinshi. Wavuze kuva muri 2010. Ego kuvuga je ndafise ivyizere yuko nzobona, kubera nabarutomari Imana yaramuhumure. Ego Imana yakoze biriya bitangaza aho yagiye, kandi Imana nkuye nari mu rufu ikashira mu z'abazima aho yagiye. Ndafise ivyizere ko nzobona, niyo ntabona naho
azoba ari isezerano ry'Imana, Ego. azoba ari urugombe bwayo. Kuko ijambo ry'Imana atubwira mu bihe bibi na byiza bame dushima. Ego. Uko biri kose ndabishima, ndendera ubugombe bwayo. Mbo kuri uwo mwanya uracafise iciyumviro nk'umuntu avuze ati reka tugutware mu masengesho, birakorohera canke hari ahantu bariko baragusengera? Jewe kenshi ndakunda kuja mu masengesho Imana banje akanjana. Ego. Nuyo nyene tubona imbere yawe? Ego. Uyo niwe mukuru canke mutonya? Ni mutoya. Ego. Mukuru yari hehe? Mukuru kubera atabudafise bwo kumurera, hari uwamaye aramunyakira, aramurera. Afite imyaka ingahe? Afite imyaka 11. Arakuze. Ni kuvuga rero yuko ndagenda amasengesho Imana akanjana, hanyuma tukagaruka. Iyo nifuza hose kugenda njyanwa n'uyo. Ego. Nta wundi muntu ufise anjana. Mbo bakunzi ba Remesha TV, ndibaza mwamwumvise mama wacu. Ubugwayi bwiwe bwatanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 gushika ubu agifite ubugwayi. Turiko turaharura ni imyaka ingahe gabasha? Ni imyaka myinshi agwaye, afise agahinda. Wewe ufise ikihe kintu gishobora kumufasha mu buzima? Ufise amasengesho, gerageza utangurira aho nyene umufashe gusenga kugira ngo Imana imukureko ubugwayi. Ufise ubushobozi, twamwumvise avuga ati ese yoronka agaparasera ko gushira kabana biwe, naho ejo yoramuka gafa mugabo agasigira abana biwe agaparasera, akagenda tuje mu mutima avuga ati abana banje nabasize ahantu batuje batari mwibarabara, kandi Imana izo biguhembera. Nimba ufise ibiryo, gerageza umubone uyu mumama umushikeko, agerageze kuronka na wenyene umunezero. Ubu bugwayi ntibumuzanira agahinda maka atangure no guta icyizere imbere y'Imana. Uwo mukristo nyumva, wewe wamaze gukizwa, wewe wizera Imana, wewe wamaze kwakira agakiza, gerageza urabe uyu mumama ari imbere yawe na wenyene umufashe. Ni Remesha TV. Mama, akajambo kamwe kanyuma kagasunika rugi. Usaba iki? Ivyo ushaka abantu bagufashe. Nagerageje kubisesangura mugabo nawe urashobora kubivuga kuko niwe uzi ikiri ku mutima na cyane cyane. Ikintu sabana mukuru. Ego. Niko nk'ahantu mba n'udufungurwa. Nano nk'agapasera hacanda nk'akanyubakira, nukuri vyonezera cyane kurusha, nodererwa cyane kubera numva umenga bandutse mu mutima ko bifise uburemere bunini budasanzwe. Ego kwemora nk'akuntu nyene kwambara, ego muba mukutse. Mbo abana bawe bariga? Uwo turi kumwe sinzi ko yiga kubera ntari hafi. Mugabo uyu nagenda ko mamasi baramushyira ku ishuri, banafise ikibazo niforome, niforome afise amakaye zaraheze, ego azize mu myaka 3. Kandi ikindi amakaye arangora kuyaronka, na cyane kirangora cyane rwose. Ico ikindi kintu nagomba amenye mu guheraheza, papa wabo bana abagira neza, nta muntu numwe yaguhaye iciyumviro cyo kungene muhura na papa wabo bana akagufasha kurera abana?
hama canke papa w'abo bana ari hehe muri aka kanya? nakubwiye umwana wa mbere tuba twubakanye afise se, kandi na se we sinzi ngariho, sinzi yarapfuye kuko amaze guhuma twaba tudusubira kubona mukundi. Hama uyu nawe nagize ikibazo namaze kumana nari sete ndaro, uwo nasete c'indaro Bubanza, uwo twabana nyene aho hantu yaciye afata ku nguvu acaragenda musaba kumwe ukundi, maze kubitura abashingana bakamurondera acaromuka canisanga afise inda. Umwana ndazigumbaniye inda ndi umwe, ndagira ikibazo kidasanzwe, ndifuza no kwiyahura biranka. Nyuma zamaze kwanga ko ndiyahura, abantu b'abashingana nibaza barandenesha, bavuga ati nta kibazo umwana uzomuvyara neza. Yari inda y'uyu mwana, uwo mwana nyine ari imbere yawe? Hama Imana yafashe ndamuvyara, ndamurera ntamubona. Abantu bakaza baramfasha kumurera, bakaza baramfasha kugira kumuheka canke kumwoza. Hama rero mubibi niho yumva nagize ikibazo n'iki, yumva nyene ko ndiko ndaseka mw'ibarabara ngenda mw'isoko seka, hanyuma acaza umutima w'ikigongwe arandondera arantora, ubu rero ntubona ndaha. Se we ntabe kabisa, sinabesha ubundi nawe sinzi se wiwe, sinzi yageze. N'umwana ntumuzi uko asa? Uyu oya sinzi ukuntu asa. Shimira Imana aho uri. Wowe ufise amaso ubona utari impumyi, shimira Imana aho uri. Urumva kubona umuvyeyi yibarusa umwana akibaruka ikibondo atakibona gushika n'ubu, atazi umwana wiwe uko asa, azi gusa ko ari umukobwa basi nta kindi. N'ivyo nyene babanje kubimubwira. Umufashije iki kugira umuremeshe? Bakunzi baremesha TV, ndumva biriko birananira, reka duheze ikiganiro. Uwo amaze kumva ndibaza wabyumvise, gerageza ugira ico ufashije Niremesha TV. Ushaka kumufasha mama wacu, nimero zacu turazishira ngaho kuri ekra, urazibona, muraturondera kugira nyene turabe ingene twomushikako n'imfashanyo yawe tumushikirize. Twebwe twazanye bikenya ibyo dushoboye, mugabo ndazi ko wewe ahuri ufise vyinshi, wamaze kumva ivyo mama wacu ashaka agaparasera, ivyambagwa, indya n'ibindi bishobora kumutunga, bikamukura agahinda afise ku mutima, akagira umunezero nk'abandi. Mugerageze tumufashe mama wacu. Usavye iki leta y'u Burundi? Leta y'u Burundi nuko yofasha, ikamfasha n'ukuri agaparasera, ndananiwe n'ukuri. Ico kibazo nico mpanze kinini cane rwose. N'ukuri leta ndayisavye ifashe cane rwose, none yiyumvira ko kamara numva n'abandi bafasha. Na jewe
rifashe nkaho nuba mukuri baba bakoze. Murakoze cyane bakunzi baremesha TV, mugire subscribe, like na comment na share, mubandanye muraba ibiganiro byacu ibi tugerageza kubazanira kugira ngo turemeshanye mu mitima yacu, ku bantu bafise ingorane tubaremeshe, nawe ushaka kuremesha abandi urashobora kugerageza kudusangiza iyo nkuru tukabashikako kugira nyene turabe ukungene dushobora kuremeshanya mu mitima yacu, turabe ukungene twese dushobora kuronka umunezero. Bye bye, nitwa Nzeyimana, ndi kuri mikro ya mbere. Mikro ya kabiri murabubona ni mama wacu, naho gutaha undi munsi tubazaniye ibindi biganiro n'izindi nahe. Imana ibaha umugisha.